Menya uburyo wasengamwo Imana igasubiza amasengesho yawe yose. Menya uburyo umunani wasengamwo amasengesho yawe usaba ikintu Imana maze ukabasha kugihabwa. Nigihe kirekire wasenze ariko ntiwabona inyishu z'ivyo wariko urasengera. Igihe kirekire wararondeye ariko ntabwo wigeze uronka ivyo wariko urarondera. Yamara ijambo ry'Imana riratubwira ngo murondere muzaronka, mudodore muzakingurirwa, kandi musabe muzahabwa. Kata wasaba umutsima ngahabwa ibuye, nta n'uwasaba urufi ngahabwa inzoka, ahubwo umuntu wese ahabwa icyo yabashije gusaba. Ariko ni kenshi wasenze ariko ntiwabona inyishu. Twarababwiye ko Imana itumva canke itishura amasengesho yacu yose. Kubera iki? Ni kubera mu bintu dusaba ntabwo dusaba ibintu bihwanye n'ivyo Imana yateguye kubw'ubuzima bwacu. Kubera buri umuntu wese kuza hano mu isi Imana yamwiyumviriyeho kuva kera hose. Nagira nkubwire ko ata mwana abaho, ahubwo umwana ni umwana mu mubiri, ariko mu buryo bw'imwemu urya muntu arakuze, urya muntu yarariho. Imana ibwira Yeremiya ngo utaraba urusoro mu nda ya nyoko nari naragutoranije. Bisigura ngo Imana yarabona Yeremiya no mu gihe se na nyina batari bwahure ngo bagire fiansaye maze ngo bubakane maze ngo bashinge urugo. Imana yarabona Yeremiya kazavuka mu rujya muryango. Bisigura ngo Yeremiya yarariho mu gihe abavyeyi batari bwaniyumvire no kurongora. Yeremiya yarariho. Bisigura ngo Imana yaramenye ubuzima bwawe uhereye kuva kera hose. Imana yarizi ubuzima bwawe, Imana yaratoranije ubuzima bwawe, ikirashiraho nico uzakora. No mpamvu muri ino si ntabwo uriyo paragisida, uriyo ku mugambi w'Imana. Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe, kandi umugambi Imana ifite ku buzima bwawe nta muntu yabashaga kuwuhagarika uretse we gusa, mu gihe wase kugenderamo, mu gihe wase kutambukiramo. Ariko icyo Imana yateguye ku buzima bwawe kizaba ku buzima bwawe. Imana yuguruye ntawe ugara, kandi yugaye ntawe ugurura. Ni nayo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe, kandi Imana ishigikira ijambo ryayo kugira ngo ibone rishitse, kugira ngo ibone risohoye. Ariko impamvu dusenga kenshi nituronke inyishu, nituronke ibisubizo, nuko dusaba ibintu biri kontrere y'ubugombe bw'Imana. Turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro haracariho ibyisigiro. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Turabashimira cyane kuba mwahisemo gukurikirana kino cigwa, gukurikirana kino kiganiro kuri no channel ya Haracariho Ibyisigiro TV. Turagushimira wewe umaze gukanda subscribe cyangwa sabone. Turagushimira wewe umaze gusangiza abandi zino nyigisho mu gukora partage. Imana iguhezagire cyane. Nawe umaze gukanda like, nawe wandika muri commentaire. Ivyo vyose iyo wabikoze uburi kuradutera intege ko wadukurikiranye, kugira ngo ubutaha natwe tubandanye tubakorera izindi nyigisho, kugira ngo twese tubandanye dufashwa. Imana ibaho umugisha. Nimba rero ari rya mbere udukurikiranye kuri no channel ya Haracariho Ibyisigiro TV, reka ngusabe ukande subscribe cyangwa sabone, wongere ukande na like. Nimba ari ikindi kintu cyagufashije cyandike muri commentaire. Nimba ari kibazo wagize bifatiye kuri zino nyigisho cyandike muri commentaire. Imana iguhezagire cyane. Haleluya. Iki ni gice rero cya gatanu mu nyigisho twatangiye, ifise teme ivuga ngo amasengesho Imana yishura. Amasengesho Imana yishura. Turiko turavuga uburyo umunani wasengamo Imana igasubiza amasengesho yawe. Twaravuze uburyo bwa mbere n'ubwa kabiri n'ubwa gatatu ndetse n'ubwa kane twarabuvuze. None tugeze ku gice cya gatanu, tugira tuvuge uburyo nyene bugira gatanu wasengamo Imana igasubiza amasengesho yawe. Nimba rero utakurikiranye inyigisho zashize cyanye ibice vyarangiye, urashobora gusubira inyuma maze ukandika igice cya mbere, ukavuga ngo uburyo ukandika ati menya uburyo umunani wakoresha mu gusenga amasengesho yawe agasubizwa.
Imana ishimwe cyane. Urashobora kwandika uburyo umunani wasengamwo Imana igasubiza amasengesho yawe. Wandike igice cya mbere, cya kabiri, byose uraza kubikurikirana usubiye inyuma gatoya. Imana iguhezegere cyane. Muri kino gice rero cya gatanu nshaka kuvuga irindi sengesho wasenga Imana igasubiza amasengesho yawe. Mu gice rero cya gatanu turavuga gusenga urukundo, gusengana n'urukundo, gusengana n'urukundo. Igihe cyose usabye ikintu Imana ariko ukagisaba wuzuye urukundo muri wewe, Imana izagikora. Kubera urukundo birivuga ngo urukundo ntabwo rwiyumvira ikibi ku bandi. N'umunsi hari abantu basaba ibintu kugira ngo biyemere ku bandi, kugira ngo barenganye abandi, bagirire nabi abandi. Ndashaka Imana induze kugira ngo zahonyore abandi, kugira ngo wa wundi yasuzugura akavuga ngo ntacyo ndi ntacyo maze, nzamushyire muri gereza apfireyo. Ugasanga rero umuntu ariko arasaba ikintu Imana kugira ngo yibone ku bandi, ariko igihe cyose uzasaba ikintu muri ubwo buryo ntabwo uzakibona. Ariko nusaba ikintu Imana wuzuye urukundo indani muri wewe, icyo kintu Imana izagikora. Kubera urukundo ntabwo rwirengagiza abandi, ntabwo rwiyumvira ikibi ku bandi. Urukundo rurenza ko muri byose. Umuntu afise urukundo nubwo wamukorera nabi, ibyo bibi ntabwo abibona, yarenga kuri yo nabi wamukoreye maze akakugirira neza. Umuntu afise urukundo ntabwo asengera nabi abandi. No munsi turafise abantu bashobora gufata n'iminsi 3 bakayimara bari kubasengera abandi nabi, basengera ingo z'abandi ngo zisambuke, basengera ubuzi bw'abandi ngo buhagarare, basengera fiançailles y'abandi ngo isambuke, bahagarika ingendo zabo. No munsi turafise abarozi mu nzu y'Imana bariko bararoga bakoresheje izina rya Yesu Kristo. Rimwe na rimwe iyo muba muri ko murabikora, Imana iri mu ijuru iraraba igatangara, na Satani abarebye nawe arumigwa akavuga ati aba ni ba bantu Kristo yacunguye, aba ni ba bantu bitwa ko bafise mwemu yera, bitwa ko ari abana b'Imana. None ko Imana atagwanko igira, gute aba bantu bitwa abana b'Imana bagira ugwanko? Hariho ubuzima umaze kwitwa umwana w'Imana utarukwiriye kugaragaza, hariho ubuzima, hariho ibintu utarukwiriye gukora umaze kwimugwa ukinjira mu mugwi w'abana b'Imana. Birivuga ngo mu Efeso 5:1 ngo twigane Imana nk'abana ikunda. Ubundi umwana w'Imana atekeye inyishu zose. Umwana w'Imana nta bintu akeneye bivuye mu ijuru, ahubwo ibintu yarabihawe biciye muri Kristo Yesu. Birivuga ngo Yesu muri twebwe ni ibyizigiro by'ubuzima bwa kazoza. Igihe cyose ufite Yesu bisigura ngo urafise ibyizigiro by'ubuzima bw'ejo hazaza. Ufite Kristo indani muri wewe ni ibyizigiro by'ubuzima bw'ejo hazaza. Bisigura ngo Yesu muri wewe ni ibintu byose, n'ubutunzi bwose. Burya ufite Yesu ufise ubutunzi bwose. Arivyo birivuga ngo tuboneka nk'abakene ngariko tugize ngariko dutungishije benshi, ngo tuboneka nk'abantu batagira ikintu batunze ngariko dutunze byose. Kubera iki? Imana nyene ibintu byose ituye muri wewe, iba muri wewe. Igihe rero uzasaba ikintu ariko ukagisaba uri mu rukundo rw'Imana, icyo kintu vy'ukuri Imana izagikora ku buzima bwawe. Igihe cyose uzasaba ikintu uri mu rukundo rw'Imana, menya ngo icyo kintu ntabwo kizatinda kuba ku buzima bwawe. Abantu benshi barasaba bakagera ku rugezo basaba n'ibintu by'abandi, aho usanga umuntu ariko arasengera umugore w'abandi, ugasanga umuntu ariko arasengera umugabo w'abandi, ugasanga n'umukobwa ari gusengera umugabo w'abandi. Imana nyabu nafasha urya mugabo ndamutsindire. Kuba yaraje kuri wewe yaraguye akagwira kuri wewe ntabwo bisigura ko ari umugabo wawe. Nigeze gusengera umuntu ariko arasengera umugabo w'abandi ngo batandukane n'umugore we kugira ngo abashe kugirane, kugira ngo abashe kumutwara, azi kumutwara. Ari abantu bafite ugutekereza cyo gutahura kutariko. Ugasanga umuntu amaze igihe ari mu masengesho yo kuvuma abansi biwe no kugaza abansi biwe. Uzaguma ubabona batera imbere, kandi ivyo bizatuma wewe ahubwo babara gusumbabo, gusumba ikibi bo bagukoreye. Kubera iki? Birivuga ngo ababahama mubaheze
muhesagire. Iryo ni ijambo ry'Imana bene data. Umuntu aguhama kirazira kumuvuma, birivuga ngo umuntu aguhama muhesagire, kandi umwasi wawe nanasonza umuhe ivyo kurya, nanabura aharyama umuhe indaro. Ngo nukora ivyo bintu ntabwo uzaba uri kumugirira neza, ahubwo uzaba uri kumurundaho amakara yaka ku mutwe. Burya uzaba uri kumushyiraho amakara yaka ku mutwe. Biriya byiza uzaba uri kurakora kandi yarakugiriye nabi, ni ukuvuga ngo bizahinduka umubabaro kuri we, bizahinduka agahinda kuri we, bizahinduka umuriro kuri we. Kubera iki? We yari yiteze kuza kumugirira nabi bitewe n'ivyo yagukoreye, ariko ukimugirira neza, kandi Imana iraza gutuma yibuka inabi yagukoreye. Maze rero acababazwa n'ukuntu urenze ku nabi yagukoreye maze ukamugirira neza. Si uko wabyibagiwe, oya, urabyibuka ariko urabirengezeho, uramugiriye neza. Aribyo birivuga ngo urukundo rugirane ngo rurenza ko muri vyose. Urabizi ko wamusabye ikintu arakikwima, mugabo araje kugusaba urabirenzeho, nawe uramuhaye. Imana idutabare cyane. Igihe rero uri kurasenga ufise urukundo indani muri wewe, umenye yuko ibintu uzasaba Imana izabikora mu buzima bwawe. Urukundo rurihangana, umuntu afise urukundo arihangana, no mu gihe ivyo bintu vyoba vyatinze ntabwo agumuka, ahubwo akomeza agirane, akomeza yihangana, akomeza abitegereje. Umuntu afise urukundo ntabwo yasengera abandi nabi, ntabwo yavuma abandi. Nagira nkwibutse, igihe cyose umwasi wawe akugiriye nabi ukamusubiza, umenye yuko uzaba wihoreye, bizaba biheze, azaba ari kimwe ku kindi, ari ubusa ku bundi. Ariko hamwe yakugirira nabi ugaca uwikawukira nawe ukamugirira neza, urazi ikintu ukoze uretse Imana ngaba ariyo iguhorera. Birivuga ngo uguhora si ukwanyu, uguhora nuko Imana irazi ko bakurenganije, irazi ko bakugiriye nabi, irazi ko baguhemukiye, ariko reka kwirwanira, reka Imana bari kugwanira, reka Imana bari kuvuganira, reka Imana bari kuburanira, wowe ureke kwigwanira. Rero isengesho rya gatanu Imana yishura vuba ni isengesho umuntu asenganye urukundo rw'Imana. Nigeze kumva umudamu ariko asengera umugabo wiwe nabi, nigeze kumva n'umupapa ariko asengera umugore wiwe nabi. Urumva amasengesho abantu aho bageze, hanyuma ukazategereza igisubizo ukakibura. Kubera iki? uri kurasaba nabi, uravangitiranya. No musi wari kuraroga, ejo wagiye gusaba Imana mpakazi, ejo nawe wari kurasengera ngo naka Imana imukure mu kazi. Ayo masengesho uruvangitiranye Imana ntabwo yayumva. Kubera iki? wewe urumurozi, urakwiriye guhagarika kugirira nabi abandi, gusengera nabi abandi. Gira urukundo muri wewe. Usomye Yesaya 5:8, Imana iravuga ngo amasengesho numva ngo ni mugihe mwisonzesheje mugafasha abandi. Ivyo ni ibikorwa vy'iki? Ni ibikorwa vy'urukundo. Niba Imana uri kurayisaba ikintu, igisaba ikintu abandi bazagiramo inyungu, abandi bazabonamo inyungu. Imana yaraguhaye inzu, mugabo abapangayi bawe wirugura bibagura ubafata nabi. None Imana niyo yayiguhaye, si uko barya ibanga kubitabahaye inzu. Nabo Imana irabakunda, ahubwo ni kubera igihe gitaragera. Imana ishobora kuba yaguhaye inzu nawe kugira ngo ipime ukwizera kwawe. Ari umunzani Imana ishaka gushiraho, reka ndebe nawe kafata neza abandi bataragera ku rugezo rwiwe. Imana irashobora kuguha amafaranga atari bari abantu yayimye, suko ibanse, ahubwo ikiragutesta, irikiragupima, mbega azitwara gute muri ano mafaranga? Azokomeza anyubaha? Mbega azubaha abandi bantu bose cyane azagenda abahonyora? Imana nishobora kuguha ibintu bizatuma onyora abandi, ugirira nabi abandi, ahubwo izaguha ibintu bizatuma ugirira neza abandi. Vuga ati Imana makino kintu nanjye nzagira ikintu nkoreye ubwoko bwawe. Sinzirengagiza umuntu afite ikibazo makazi, sinzakugunga ikigira 10 cyawe nishikanwa. Si ivyo gusa, nzanafasha abari mu bibazo. Mana njana mu mahanga, Mana nzagirira neza abantu, nzagirira neza bene data. Imana irashobora kuguha ikintu, ntabwo kandi nubwo wosenga muri ubwo buryo
Imana ntabwo ishira umutima cyane kuri zo uba uriko uratagura cyane, ahubwo ireba indani mu mutima. Mbega aya majambo ariko arasokoroka, ariko arava ibyina mu mutima cyane nayo ariko aravuga amendahenda kugira ngo ndamukorere ivyo bintu. Imana ibaho umugisha. Ndangirije aho ngaho, tuzakomeza ibindi bitatu bisigaye nibizagucike, navyo birakomeye cyane. Nukuri birakomeye cyane kuko bigucitse nta nico bawumvirije. Ya nkwibutse niba ari rya mbere dukurikiranye kuri no channel yaracari Ivyizigiro TV, kanda subscribe cyangwa isabone, gira partage usangize abandi kugira ngo bashikirwe na zino nyigisho. Wongere ushireho like ari cyagufashije, cyandike muri commentaire mu mwanya mutoya, kandi nama mega biri bugutwara. Imana iguhezagire cyane ko wahisemo gukurikirana ino channel yaracariho Ivyizigiro TV. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu bukomeze kubana nawe. Data mu izina rya Yesu ndasengeye umwene data aje kumva ano majambo, reka umugisha wawe ubane nawe, urukundo rwawe rwuzure muri we. Abagwaye nibakire, ababuswe nibaruhoke, ndatura abatavyara bavyare, ndatura abatagira akazi babona akazi. Amasengesho yasenze reka yishugwe mu izina rya Yesu. Suka urukundo indani muri we kugira ngo ibyo azasaba byose abisabire mu rukundo rwawe, maze abashe kubibona mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Mwarayizagiwe cyane, muri umugisha w'amahanga menshi.